bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ni mama Nyishu, ndabagumbiriye, nizere yuko ijwi riza kumvikana, naho hirya no hino yanje hari ayandi majwi. Nizere yuko muza kwihanganira n'ishusho mubona. Ubuhinga ntibusezerana, hari ukuntu byagoranye gatoyi, ariko uyu munsi ni wa munsi wa gatatu, ni wa munsi tuganira ku ijambo ry'Imana. Numva umengo ntiwokwijana, murababarira, numva umengo ntiwokwijana, numva umengo twoganira, tukavugana, tukumva icyo mwema tubwiye. Rero akantu wokwita gato cyangwa ijambo ry'Imana wava wita rigufi, jewe uyu munsi niryo nje kuvugana nawe. Nje ngo tuvugane kuri rya jambo ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose baze baronke ubugingo budashira. Ni Yohana 3:16. Bene data, nicyo gituma batubwira ngo tugumbire icyo twahawe, tugumbire icyo dufise. Ijambo ry'Imana wumvise, Bibiliya yisome, ari umunsi bitazoshoboka, ari umunsi bitazokunda, ariko ugumane icyo wagumbiriye, icyo wahawe, icyo wakiriye. Nje rero kukubwira kuri icyo kintu, nje kukwibutsa ku rukundo rw'Imana, ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Jewe mama Nyishu mpora niyumvira urukundo Imana inkunda, mpora niyumvira ibintu Imana inkorera, mpora niyumvira ingene ibana nanje, mpora niyumvira ingene igenda irategura imitego y'umwansi, mpora niyumvira ibintu byinshi. Nkuvuga ngo ariko Mana we, wa undi yaririmba ngo ndagukunda naho bidashimitse, naho bidashemeye, naho urukundo rwanje rutangana nubwo we unkunda, ariko ndagukunda cyane. Rero murambabarira, nje kukwibutsa ku rukundo rw'Imana, nje kukubwira ko Imana igukunda. Satani ntakongorere, Satani ntakubeshe, ntihagire ikindi kintu na kimwe Satani akubarira. Wowe ushire mu bwenge bwawe yuko Imana igukunda. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye aravuga ngo ubw'Imana inkunda ngo ndamahoro. Nukuri Imana iragukunda, nubwo hari ibikugose biguteye ubwoba, nuko hari ibigugose by'ibicantege, nagomba kukubwira ngo Imana iragukunda. Je mama Nyishu ndafise ibihamya byinshi, ndafise ibintu byinshi byo kukubwira, ndafise ukuntu no kubwira urukundo rw'Imana. Nagiye mbona Imana igira neza, nagiye mbona Imana ikundana, nagiye mbona Imana itabara, nabonye Imana ikiza ingwara, nabonye Imana isohoza amasezerano. Iba yaduhaye amasezerano tutabikwiriye, tutabibereye, iba yaduhaye amasezerano tutayateramiye, ariko ikumva yoguma iduhezagira, ikumva yoguma itugumbira. Nawe ndiko ndakubwira ngo ivyo bintu byose ubona bikugose, ivyo byose biguciye intege, nibigutera ubwoba, ariko wibuke iryo jambo ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose baze baragwe ubugingo budashira. Rero ubwo rukundo rw'Imana niko rutumye tugira kano gapozi gatoyi mu rugendo turimwo, mwibarabara turimwo, kugira ngo naho iby'ubuhinga vyononekaye, naho uko twari twavyifuje bitakunze, ariko twongere kuganira ku magambo y'Imana, twongere kuvugana ku rukundo rw'Imana, twongere kuvugana ku bukuru bw'Imana. Nshuti mukundwa, nta kindi kinzanye atari kukubwira ko Yesu aragukunda, Imana iragukunda. Ibaze gutanga umwana wayo w'ikinege, ibaze kumutanga kugira ngo jewe nawe tuzoragwe ubugingo budashira, kugira ngo jewe nawe tuzoraganwe na Kristo. Itanga umwana wayo w'ikinege, umwana umwe, iramutanga kugira ngo bigende neza. Rero ivyo ubigendere, nibwo hari bikugoye, nibwo hari biriko birakubabaza, nibwo hari byo tumurira, nibwo hari byo tuma wicuza, ariko wumve ngo urukundo rw'Imana ruraza rugakuvura byose, ruraza rukarengera byose. Iyo Mana uyigumbire, iyo Mana uyigirire icyizere, uyigire confiance, aho uzoba uri hose, mu byo uzoba ugezemwo byose, wumve yuko Imana igukunda. Nizere rero yuko naho tutafashe umwanya nk'ujya twahora dufata, naho tutamaze umwanya muniniya, nizere yuko rino jambo riza kukurema, surtout wowe wari wihebuye, wowe uri kuraca mu bintu. Erega arige wibaza
wibaze Yohani Batista yarageze ahantu aravuga ngo genda mumumbarize ngo mbega ni wewe ngo canke ngo ndindire uwundi azoza, kandi uwo Yohani Batista niwe yari yarabuye umuzo w'umukama, ariko aravuga ati genda mumumbarize mumubaza ati ni wewe canke hariho uwundi azoza. Rero hari igihe bishika ukaba muri situation ukibaza ati mbega jewe Imana irankunda, mbega jewe Imana iranzi. Rero nariko ndakubwira ngo Imana iragukunda, Imana irakuzi, Imana irakwitayeho, uko biri kose ibikugose byose wumve ko Imana igukunda. Yahevye umwana wayo w'ikinege. Umuntu yatswe kugira akantu nkako ni Aburahamu cagiye amubwira ati genda umumpe ntangire kwikimazi. Mwibuke ingene yari yarose Isaka agowe, ariko aremera aja kumutanga kwikimazi. Rero muraniyumvira jewe murabizi muraza amakuru yanje, niba mabuja wanje jewe no muguha aya ni ibintu byo kantu aravuga ngo genda mumumbarize ngo mbega ni wewe ngo canke ngo ndindire uwundi azoza, kandi uwo Yohani Batista niwe yari yarabuye umuzo w'umukama, ariko aravuga ati genda mumumbarize mumubaza ati ni wewe canke hariho uwundi azoza. Rero hari igihe bishika ukaba muri situation ukibaza ati mbega jewe Imana irankunda, mbega jewe Imana iranzi. Rero nariko ndakubwira ngo Imana iragukunda, Imana irakuzi, Imana irakwitayeho, uko biri kose ibikugose byose wumve ko Imana igukunda. Yahevye umwana wayo w'ikinege. Umuntu yatswe kugira akantu nkako ni Aburahamu cagiye amubwira ati genda umumpe ntangire kwikimazi. Mwibuke ingene yari yarose Isaka agowe, ariko aremera aja kumutanga kwikimazi. Rero muraniyumvira jewe murabizi muraza amakuru yanje, niba mabuja wanje jewe no muguha aya ni ibintu byo kwibaza, ariko ngo Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo twebwe tuzoraganwe na Kristo, tube muri bwa bwami, tuzobeyo. Rero urumva Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Numva novuza induru nkakubwira ngo Yesu aragukunda. Muri ivyo nyene uri kuracamwo Yesu aragukunda, muri ivyo bidasobanutse Yesu aragukunda, muri ivyo waburi inyishu Yesu aragukunda. Shalom, shalom.